ibitero vya leta zunzubumwe za Amerika ku gihugu ca Iran vyongereje amahirwe yo gutangura kw'intambara ya gatatu y'isi yose. Mu misi heze umuyobozi w'ikirenga mu gihugu ca Iran Ali Khamenei yari yabwiye abanyamerika ko nibihenda bakivanga muri iyi ntambara bazobona ico Iran izikorera. Aba bagabo nta mikino ubu nyene tuvugana bahejeje gusubiza Amerika mu kugaba ibitero bikomeye ku birindiro byabo biri mu gihugu ca Qatar. Ibi bibaye inyuma yaho kwigenekerezo rya 2021 ruheshi Donald Trump afashe ingingo yo gutera igihugu ca Iran, ingingo ishobora kwinjiza isi mu ntambara gatatu y'isi yose nimba tutamaze kwishikamo. Ni ibintu benshi bikeka ko bitoshika aho leta zunzubumwe za Amerika zo kwita bakamo ka Benjamin Netanyahu ko gufashanya mu kurimbura Iran. Mu gicugu ca 2021 ruheshi President Donald Trump yafashe ingingo yakanze isi yose. Uyu mugabo yategetse igisirikare kigwanira mu kirere kugurura indege z'akataraboneka B2 Spirit zitwara ibibombe biremereye kandi zikaguruka ku muvuduko udasanzwe ntizinabonwe na radar n'imwe. Izi ndege zacucagiye amabombe ku masite nucleaires ya Iran ahitwa Fordow, Natanz na Isfahan. Zikimara gutera amabombe, amato y'intambara USS Florida na USS Georgia ari muri Oman nawe yarungitse amamisire ku Waziere aho hoshe vy'indege zari zasigaje. Drone na satellite za gisirikare za leta zunzubumwe za Amerika nazo zifashishijwe mu kugenzura neza haza gutegwa ya mabombe atakosi na rimwe ribayemwo kandi zikarungika amakuru ku buryo bwihuse. Umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Iran yahise atangaza ko Iran itegerezwa kwihorera ariko ko batarabona neza uko bashobora kubikora. Uno munsi kuwa mbere igenekerezo rya 2023 ruheshi batanguye kwihorera mu gutera ikirindiro ca gisirikare ca Amerika US Dallas mu gihugu ca Qatar. Abahinga mu bijanye n'intambara z'ibihugu bavuga ko Iran ishobora kugaba ibindi bitero sindamusiga ku ngabo z'abanyamerika bagera ku 40,000 bari mu bibanza 19 vyo mu buseruko bwo hagati nko muri Iraq, Yemen, Syria, Qatar n'ahandi. Ariko kandi hampande y'ibi bitero bashobora guhita bugara Twoba d'Ormuz ukaba ari umuhoro ukomeye cyane ucishamwe ibikomoka kuri gaze na petrol. Ormuz ni umuhoro uhambaye uri hagati y'igihugu ca Iran na Emirats Arabes Unis ku ruhande rwa Oman. Uyu muhora winjira mu kigobe ca Gulf ahasohokera ibitoro vyinshi kugira bishikira ibihugu bitandukanye vyo kw'isi. Hamwe umuhora wo kugagwa hoba impinduka zidasanzwe ku butunzi bw'isi na cyane cyane ko uyu muhora ari wo munini wa mbere ku isi ugaburira andi masoko kubijanye na gaze hamwe n'ibikomoka kuri petrol. Iran nubwo yasamburiwe amasite ya nucleaires ishobora no guhita ifata ingingo yo kwikura mu masezerano mpuzamakungu agenga ibijanye na nucleaires. Ibi bizobafasha guhita batanguza ku mugaragaro ibikorwa byo gukora bombe nucleaires ataco binona. Nubwo Amerika na Israel bakomeza kubacungira hafi intumbero ni yayindi gukora bombe nucleaires, ibi bizotuma badakomeza gusuzugurwa na Israel hamwe na leta zunzubumwe za Amerika. Intambara kandi irakomeje hagati ya Israel n'iki gihugu. N'ubu tuvugana misile ballistique zikomeje kugwa nk'imvura mu bisagara vya Israel aho zitarabira aho zigwa haba ku mavuriro, ku mazu y'abantu, ku nyubako za leta ndetse no gushika ku biro bikuru bikoreramwe Mossad ubwego bw'upereza bw'igihugu ca Israel. Ibihugu bitandukanye harimo Burusiya, Ubushinwa hamwe na Turkiya bakomeje kwiyamiriza ingingo Amerika yafashe yo kwinjira muri iyi ntambara. President Erdogan wewe yagereranije Benjamin Netanyahu na Hitler, mbere avuga yuko Hitler we vyagendeka ko Benjamin Netanyahu ari kibi kidasanzwe cateye uno mubumbe wacu akwiye guhagarikwa. Aba bagabo barakora iki? Barahitamwe nabo kwinjira mu ntambara bagafasha inshuti yabo Iran
cyane nyene barakomeza kuvugira aho bari Irani ikomeze kwigwanako. Wowe ubibona gute? Nyandikira muri commentaire kandi wibuke gufyonda hano hari like na subscribe.